Mugabo kuri guhera kuri Dicobu TV. Jewe nitwa kanje mfise umwana. Nanje nitwa Michael mfise ikayawu. Jewe nitwa Liam Duayezu kandi mfise umupira. Twigishe iki Ikirundi n'icongereza. Aka numa ateza amagi n'utanu n'uca ati higihe karaturaga afana utwana akasinduka kurusharasi sherafyo turya umusuma ikona sishaka kukarurira utwana tukanuma tusibonye kuri karukira tungenda tuvuga tuti bye go na kuku bye go na kuku tuti bye go na kuku bye go na bye go na Wakoze Michael waririmbye neza. Tugiye twiga ibi bintu aha mu Kirundi n'icongereza. Hello, today we're going to learn the names of the things in front of us in Kirundi. Michael. Nyereka amagi guyo. Amagi mu Congereza. Egg. Good job. How much eggs are in there? 1, 2, 3, 4. Good job. What's banana in Kirundi? Amiwi. Immediately. Good job. nyereka igikombe. Dufise ibikombe bingahe? How much cups do we have? 2. How much tomatoes do we have? 2. 2 tomatoes. 2 Good job, tomatoes. Michael. Liana. Dufise amabagels angahe? Bagels. 1, 2. Well, no, 1, 2, 3, 4. What's leg in Kirundi? Amaguru. What is hands in Kirundi? Amaboko. Ikini. Ihembe y'inka. Yo. Ihembe y'inka. Yahoko. Michael. Ibi ni biki? Ibi yoba. Ibi Kenya. Nibi Kenya? Ibi nibi Kenya? Eh. Suka turabe.
Ivyo ni binkenya. Ivyo ni binkenya. Michael, Sa. ibi ni vyinshi canke bikenya? Ivi Kenya. Michael, ico ni iki? Ico ni iki? Inanga. Umugabo kuri. Umugabo kuri. Guheza kuri. Michael, tukine. Sa Tukine. iki. Ushaka amagi yanje. Na ushaka inanga. Ego. Urakoze. Oya. Raba. Michael, ushaka kumaka yawe. Thank you. Ushaka ijagi. Michael. Michael. Ushaka ifani. Fane urakoze. Wakoze gushima. Isahani n'ibiyiko. Urakoze gushima. Urashaka kunyereka umutwe wawe? Nyereka umutwe wawe. Amaboko yawe. Arms. Amaso. Face. Umunwa. Mouth. Amenyo. Teeth. Urashaka kunyereka teeth yawe? Urashaka kunyereka face yawe? Isura yawe? Thank you for our food. We have to eat it. We need to get good. Hungry. God, bread and peanuts. Amen. Good job, Michael. Ibiharage ni beans. Beans mu Kirundi ni ibiharage. Ibiharage. Ubu naho urabizi? Diana, wowe uriko uragira iki? Ko ndayikata. Uriko urakata iki? Itomati. Itomati mu Cyongereza? Tomato. Naza, ya hi, ajuza tuke. You take my chicken, Niton.
Diana uriko uragira iki? kandi agasoza Uriko uragasora iki? karanga Mike uno munsi wize iki? Ihembe. Diana wewe wize iki uno munsi? Inanga. wakoze kudukurikira bye